maze Uburusiya buterera igihugu ca Mozambique bashira amafaranga angana n'imiliyoni 300 z'abanyamerika yose ashigwa mu gisata c'uburimyi. No kuvuga hari igisata c'Abarusiya citwa Luzagro, ni igisata gikomeye cyane mu bijanye n'ubushakashatsi bw'ibiterwa, mu bijanye n'ibintu byose bijanye n'uburimyi muri ico gihugu c'Uburusiya. Rero ico gisata ca Luzagro c'Abarusiya nico caciye gikurikirana neza na neza uyu mugambi w'uburimyi mu gihugu ca Mozambique. Baciye bongera bashiramwo uwundi mutahe w'ibikoresho bikomeye cyane. Bati imvura yagwa yareka, izuba ryoba ryinshi ryareka, ho kwaduka karanda mu bijanye n'ibiterwa byoreka, tubwirizwa kugira réussite muri bino bintu. Igikenewe rero leta kuba yashize umutangwa na bucya mu gisata c'uburimyi, abenshi bari basanzwe barimyi, hariho abaca bahindura akazi. Donc bagakora ibindi kuko ishi gihugu gikeneye ntabwo ari ubwo burimyi bwonyene, kirakeneye n'ibindi byinshi bishoboka. Kandi ivyo murabizi. None mu Burundi nta byinshi dukora mu mahanga kubera twe bidahari, kandi ugasanga ngaye wacu twovyirimira kandi suko isi yacu bitahaba. Sinibaza kandi ko ari nuko ho batahari ho kubikorera. Bavuga yuko ibice bishika 90% byose ari abene gihugu babeshejweho n'uburimyi. Mugabo la majorité muri abo mumve neza ko atakori batanga muri leta. Donc nubwo barima ntabihari byo bashobora, ntavyo bajana ku isoko. Niyo babajije nk'umuntu urashaka kumubaza ati none okay wowe urarima iminsi yose ntusiba kurima, none urima kubera iki? Akubwira ati kugira mbeho, kugira ndonko twonja. Donc nta kijanye na business kirimo. Nico bituma baca babura umwimbu, baronka ivyo bashora. Donc hacama inzara. Urazi yibaze vraiment umuntu ategeza siba saison nimwe kurima mugabo akaba adafise vyarya. Ibice 90% vy'abarundi ni kuri bana mwumvirize. Abarundi ni benshi ku rugero runini cyane. Abo barundi ni benshi ku buryo hanabereye yuko yaba byoshoboka ko bagabanuka bakaja mu bindi bisata. Iyaba hotegurwa umugambi munini kandi ukashigwamwo n'amafaranga menshi, hagategurwa n'amasoko y'umwimbu kumbura uzoboneka, byosova igihugu cyane. Kubera uburimyi ni base de l'économie kwisi ahantu hafi ya hose mu bihugu byose. Titwe cyo gisata turi tayari kugishiramo untuzeya, turi tayari kugishiramo imitahe. Mugabo none jewe no fata imiliyoni zanje zijana ati uko je ndi tayari kuzishiramo. Abona bari mu bihugu vya Etats-Unis Amerika, none no fata imiliyoni 100 nkazishira muri ico gisata, bazomfasha iki? Eske nzoca ndonka umwimbu w'amatoni ibihumbi wose cyane ushobora kwa Siyoni cyane kuri Kotebu? Urumva ivyo ntibikunda. Sinoronka bangurira. Mbega barashobora kumfasha kuronka amasoko, mbega barashobora kunyorohereza, mbega ndashobora kuronka tere ifadika. Mugira amahoro cyane, amagara meza n'amafaranga, ni wa muhungu w'abarundi n'abarundikazi homme du changement. Mu gihugu ca Mozambique hari ikintu kiriko kirahakorerwa kinini cyane kandi gikomeye kijanye n'uburimyi. Kubijanye na partenariat y'igihugu c'Uburusiya, bagiranye partenariat baza kubaduza muri ico gisata c'uburimyi, maze Uburusiya buterera igihugu ca Mozambique bashira amafaranga angana n'imiliyoni 300 z'abanyamerika. Amafaranga muyumve neza, imiliyoni 300 z'amadolari y'abanyamerika yose ashigwa mu gisata c'uburimyi. No kuvuga hari igisata c'Abarusiya citwa Luzagro, ni igisata gikomeye cyane mu bijanye n'ubushakashatsi bw'ibiterwa, mu bijanye n'ibintu byose bijanye n'uburimyi mu gihugu muri ico gihugu c'Uburusiya. Rero ico gisata ca Luzagro c'Abarusiya nico caciye gikurikirana neza na neza uyu mugambi w'uburimyi mu gihugu ca Mozambique. Iruhande yuko bashizeyo izo miliyoni 300, mumve neza ko ni miliyoni nyinshi cyane. Bamaze gushiramo izo miliyoni z'amadolari y'abanyamerika 300, baciye bongera bashiramwo uwundi mutahe w'ibikoresho bikomeye cyane. Bati
imvura yagwa yareka, izuba ryoba ryinshi ryareka, ho kwaduka karanda mu bijanye n'ibiterwa byoreka, tubwirizwa kugira réussite muri bino bintu. Yewe banatanguje banashize imbere igiti cy'umwimbo bipfuza nimba ari amatoni amamiliyoni angahe, ivyo babishize imbere bacha babona bati none dukeneye umutahunga na gute kugira ivyo tuze tubigere ko cyari tuze tubikore. Okay, uwo bashinze ni nawo bakoresheje kano kanya rero 2024 uwo mugambi uriko urakomera cyane, ariko mu mwaka uheze naho barose umwimbo cyane. 2023 mu mpera barose umwimbo cyane munini ku buryo babanje kwihaza icambere mu bifungurwa. Igihugu kirihaza kigira umwimbo mwinshi, noneho baravuga bati igikenewe rero leta kuba yashize umutangwa na bucya mu gisata c'uburimyi. Abenshi bari basanzwe barimyi, hariho abaca bahindura akazi, donc bagakora ibindi, kuko ico gihugu gikeneye ntabwo ari ubwo burimyi bwonyene, kirakeneye n'ibindi byinshi bishoboka. Ikindi kino gihe batanguye noneho gushora no mu bihugu bibanyi, kubera ko barahejeje kwihaza, donc ivyo bari bakeneye byose mu bijanye n'ibifungurwa ubu barabifise. Hagezaho noneho batangura kuja mu ma industry cange amahinguriro yabimwe mu bifungurwa babaririmiye, kandi ivyo murabizi. None mu Burundi nta byinshi dukora mu mahanga kubera twe bidahari, kandi ugasanga ngaye wacu twovyirimira, kandi suko isi yacu bitahaba. Sinibaza kandi ko ari nuko ho batahari ho kubikorera nko mu gihugu iwacu. Murabe neza bavuga yuko ibice bishika 90% byose ari abene gihugu babeshejweho n'uburimyi. Mugabo la majorité muri abo mumve neza ko atakori batanga muri leta, donc nubwo barima ntabihari byo bashora, ntavyo bajana ku isoko. Niyo babajije nk'umuntu urashaka kumubaza ati none okay wowe urarima iminsi yose ntusiba kurima, none urima kubera iki? Akubwira ati kugira mbeho, kugira ndonko twonja, donc nta kijanye na business kirimo. Okay, naho rero nico tuma baca babura umwimbu, baronka ivyo bashora, donc acamizara. Urazi yibaze vraiment umuntu ategeza asiba saison nimwe kurima mugaka abadafise vyajya. Ego kuba rero dufise abantu imiliyoni zingahe zose zibeshejweho n'uburimyi, ibice 90% by'abarundi ni kuri kw'Imana mwumvirize. Abarundi ni benshi ku rugero runini cyane. Abo barundi ni benshi ku buryo hanabereye yuko yaba byoshoboka ko bagabanuka bakaja mu bindi bisata. Iyaba hotegurwa umugambi munini kandi ukashigwamwo n'amafaranga menshi, hagategurwa n'amasoko y'umwimbo kumbura uzoboneka, byosova igihugu cyane. Kubera uburimyi ni base de l'économie kwisi ahantu hafi ya hose mu bihugu byose. Mugabo rero ibihugu byinshi vya Afrika mu bijanye no gushira imitahe muri ico gisata bisa nkaho bikiri nyuma, donc ariko nibaza yuko indongozi z'ibihugu byinshi vya Afrika zikwiye kuraba icofasha umunyagihugu muto ya gusumba. Nibaza ko nta terambere na rimwe twoshika ko igisata c'uburimyi kitabanje kugira inguvu, kuko ni gisata niyo ntango y'ubuzima. Umuntu aje gukora ivyo yakora byose kubera yabanje gufungura. Nuko rero nimba igihugu ca Mozambique gikoze ivyo, kubera iki wacu bitoshoboka? Kubera iki hehe na hehe bitoshoboka? Je namambona iyo umuntu yakoze ikintu gitangaje canke kinini cyane, kibazo bigaruka ni eske ni wagishoboye wenyene, ntaho ndiyo gishobora. Donc nibaza ko bishoboka. Igihugu c'Uburusiya kiri mu bihugu rutura ku isi birima cyane, nico gituma no mu Burundi muzi ko tujya umukate cyane tukajya ikindi kintu cyose gikomoka mu ifarini nyinshi mu ngano dukoresha. Uburusiya bubigiramo uruhara nyinshi ni zizana muri kariya karere. Rero
hari abarundi murazi ko dukora ibiganiro byinshi bivuga ku burimyi, bivuga ku bintu bitandukanye, mugabo cyane cyane gisata cy'uburimyi. Hari bamwe mu ba diaspora bavuga bati baro badukontakite bakavuga ati home ati misanzwe yabaho boneka encouragement igihugu kikatumutiva gose twese gisata turi tayari kugishiramo untuzeya, turi tayari kugishiramo imitahe ati mugabo none jewe no fata imiliyoni zanje zijana ati kuko je ndi tayari kuzishiramo abona bari mu bihugu vya Etats-Unis Amerika ati none no fata imiliyoni ijana nkazishira muri ico gisata bazomfasha iki? Eske nzoca ndonka umwimbo w'amatoni ibihumbi wose cyane ushobora kwa Siyoni cyane kuri Kotebo? Urumva ivyo ntibikunda, sindoronka bangurira. None muri ivyo leta yiteguye kumfasha iki? Mbega barashobora kumfasha kuronka amasoko, mbega barashobora kunyorohereza, mbega ndashobora kuronka tere ifadika. Donc ivyo nibindi rero les autorités cyangwa indongozi z'igihugu bora uburyo ico gisata gishigwa mu inguvu kandi bakamotiva koko abipfuza gushiramo imitahe, kandi ivyo birakunda bagenzi. Ndizera neza ko dufise igihugu ciza, igihugu c'amata n'ubuki, igihugu gifise imisozi yose kikujwe n'amazi, amasoko y'u Burundi hafi ya yose avamwe amazi. Donc ikibazo kica kigaruka kubera iki mu kurima mu Burundi turima saison zibiri gusa, kandi hose bishoboka yuko turima mbere n'igihe kinini gusa. Ikibazo biranagoye ko dushika kuri iyo terambere biciye mu gisata c'uburimyi, cyangwa gisata c'uburimyi ko gitera imbere cyane mu gihe tugikoresha isuka. Umuntu abana nyaja gukubita gasuka ku munsi vraiment ari mano hangani kuzanga usanga yakoresheje umwanya mwinshi, ahubwo ku rundi ruhande inyungu itagaragara neza, donc itaboneka kubera ko yakoresheje ingufu nyinshi, umwanya mwinshi, bica bituma ya nyungu by'ukuri itazakuboneka. Rero hamwe koshigwamo umutahe ico gisata, donc hakaboneka amamashini arima, nibaza yuko byokoroha. Rero murakoze cyane musangiza ino video abandi. Tunabashimira gose ko mudahengeshanya kudukurikirana. Wowe dukurikirana utaragira subscribe yikore kuri YouTube juste tubu umuryango munini wa Agaciro Media. Turabakunda cyane, bye bye. Agaciro Media nkuko twama turiko turabereka kajya umutari muzi, nico tuma nawe utera intambwe biciye mu kiganiro ibanga ry'abatunzi, aho ababishoboye baducira gace n'inzira baciyemo bikabashikana ku butunzi. Kano kanya tubarangira ifumbire yakoze amateka ku isi nzima, aho yikugurwa n'abagwiza tunga n'abagwiza mbuto, kandi rero si mu makungu gusa n'ahani wacu hose barayikugura. Uyu muti abakozi babonye bariko rapompa, uyu sumuti ni ifumbire. Iyo ni ifumbire? Iyo ni ifumbire muga ikongereka abantu umuti kugira ndavyizere. Nari mfise hano nari mi bigori hari ya muhuzeye ya muvyegwa. Ivyo bigori rero byari asha byanse byahinduye amabara bifise ukuntu bisa. Cece navuga ati reka rero manze mpimire kuri biriya bigori, ndabutora ndawugura ndawujanayo. Ibigori mbona bitangiye guhindura ibara, kumwe byari bisimenga bigarukana icyatsi kibisi, navuga ati rero ko ngahanye uko aho nawujanye hari mu bunyomvu niho umuntu yaragitangura ko harima. Yego tereka rero nshire mu muceri naho ni triplant, ni ifumbire muti kandi kongera ikabingaburo. Iyi fumbire igizwe na azote, potassium, phosphore, zinc, calcium, iron, magnesium, copper n'ibindi vyunyunyu isi keneye kugira ngo itange umwimbo ushimishije, kandi n'ibitungwa binyoye bivyibuha mu kiringo gito cyane. Twakure Agaciro Media turi ijisho ryanyu, ni kuri 68 013 513. Aho uri hose mu Burundi iragushikira cyane.